Haleluya. Ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe mwese. None rero ndanezerewe nawe unezerwe mu mwami. Imana itugiriye neza, iduhaye igitondo c'ubuntu n'imbabazi kugira ngo twumve ico Imana idushaka ko, ico Imana iturondera ko, iganuka Imana yaduteguriye muri iki gitondo. Imana yarakuzigamye nanje iranzigama, Imana iragahezagirwa. Tugomba dusoma ijambo ry'Imana, ndaguhaye kaze wugurura umutima wawe kandi usenge kugira ngo Imana ikugendere. Turabe tudatevye ijambo ry'Imana muri Bibiliya yera, muri iki gitabo c'imigani. Igitabo c'imigani ni isezerano rya kera, urupapuro 722. Igice c'8 turasoma duhereye umurongo wa 17, niho tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Igitabo c'imigani igice c'8 dusome duhereye kuri 17. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Itunga n'icubahiro biri iwanje n'ubutunzi buramba bo n'ubugororotsi. Tugende kuri 32. None rero bana banje nimunyumve, kuko abitondera inzira zanje arabahirwe. Mwumvirize inyigisho muce ubwenge, kandi ntimuze muzanke. Hahirwa umuntu anyumviriza akamarerekeye ku myugariro yanje uko bukeye, agategera ku bishimaryango vyanje, kuko mbona wese ababonye ubugingo kandi akazotoneshwa n'uhoraho. Yesu nashimwe. Niri jambo ry'Imana Imana yashize mu mutima wanje ngo dusangire muri iki gitondo. Nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka bazogira gute? Bazombona. Muri iki gitabo c'imigani mukozi w'Imana Salomo arandika, arongowe na mpwemu yera. Uravye ngaho ijambo ry'umutwe riratubwira igiciro ca bwenge. Yesu nashimwe. Igiciro cande ca bwenge. Umurongo wa mbere haravuga, mbega bwenge ntahamagaye n'ukumenya ntigushize hejuru ijwi ryako, kugatwe hejuru iruhande y'inzira, mu mayira abiri nihageze, iruhande y'amarembo kwishikiro ry'igisagara. Yesu nashimwe. Mu bikingi vy'amarembo nihasemererera cyane. Nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Igiciro ca bwenge. Shengero ry'Imana ryo mu Kinama, muri iki gitondo Imana yo mwijuru iratwifurije yuko tugarura kenge. Yesu nashimwe. Inama nziza y'Imana muri iki gitondo. Bwenge arasemereye, bwenge arahamagaye, bwenge ahagaze mu mayira abiri mu gisagara hagati, ku bikingi vy'igisagara, ku bikingi vy'irembo ryo mu gisagara. Arasemereye, arahamagaye. Ati umurongo wa 4, ati ni mwebwe bagabo mpamagaye, kandi ijwi ryanje rihamagaye abana b'abantu. Yesu nashimwe. Ni mwebwe bagabo mpamagaye, ni bwenge ariko aravuga. Salomo avugishwa n'Imana. Ni bwege mwabagabo mpamagaye, yemwe bagabo mu Kinama. Yesu nashimwe.
namwe bana b'abantu Bwenge arasemereye ni mwebwe ahamagara aravuze ngo nkunda bankunda abandondera ubudahumeka bazombona. Bwenge ni wari karavuga. Salomo gihe yandika iki gitabo sindiga teologiya ngo menye umwaka wari wo, ariko arandika ngo igiciro ca bwenge. Ninde muntu yifuza ubwenge muri iki gitondo? Ninde muntu yumva ashaka ko Imana yomwongera ubwenge, agahabwa gutahura ko Imana ivuga, agahabwa kumva ukuntu Imana iri kirabwira abantu bayo? Yemwe mwabagabo ni mwebwe mpamagaye abana b'abantu, nkunda bankunda abandondera ubudahumeka bazombona. Mbega uyu muntu ariko aravuga ninde? Urashaka kumva uti ni Salomo yanditse. Uyu munsi barandika ibinyamakuru bitandukanye, hama abantu b'incabwenge bagasoma, haba mu Congereza, mu Gifaransa, mu ndimi zitandukanye, abafise umwete bakabisoma, hama bigaherera ngaho. Imana nidufashe cyane. Mbega uyu bwenge ariko aravuga ninde? Mbega iyi nama ivuye hehe? Dusome kuri uyu murongo wa 22. Ndagomba umenye ukubwiye uwo ari we. Ndagomba umenye uwo muntu akubwiye iryo jambo uwo ari we. Uhoraho yaranyamanye mu itanguriro ry'inzira ziwe. Ndiko ndasoma 8:22. Uhoraho yaranyamanye mu itanguriro ry'inzira ziwe, ataratangura na kimwe mu bikorwa vyiwe vya kera. Nashizweho uhereye kera hose, uhereye mbere na mbere isi itararemwa. Ibwina hatarabaho nari naravutse. Yesu nashime cyane. Ibwina hatarabaho nari nagize gute? Nari naravutse. Yesu nashime cyane. Ico gihe umurongo wa 30 washaka duhere 2:9. Ndagomba umenye bwenge ariko aravuga uwo ari we. Iriganuke mbega rizananye hehe? Nkunda bankunda. Yesu nashimwe. Abandondera ubudahumeka bazogira gute? 29. Igihe yashingira ikiyaga akarimbi kugira ngo amazi ntarenge icagezwe cyayo, igihe yashiraho amatanguriro y'isi, ico gihe nari kumwe nayo, ndi umukozi w'umuhanga, kandi iminsi yose narayihimbara. Nama niginagura imbere yayo, niginagura mu isi yayo yaganutse, mpimbarwa n'abana b'abantu. Yesu nahabwa icyubahiro. Ndakubwira ngo bwenge bw'Imana ni Kristo Yesu wapfuye akazuka. Haleluya. Ndakubwira ngo Kristo Yesu niwe bwenge bw'Imana. Twahishuriwe n'Imana muri iki gihe cy'iherezo nk'uko Imana yari yarabigabiye. Umviriza rero, bwenge rero aravuze ijambo. Avuze ati nkunda bankunda abandondera ubudahumeka bazogira gute? Bazombona. Tangura rero hagarare ku munzane w'Imana. Ndakwinginze tora ico kiyo c'Imana. Haleluya. Fata ikiyo muri muhemu, tangure wirabe, wimenye kusa. Yesu natugirire neza. Hagarara ku munzane w'Imana, wumva yuko uhagaze ko uraba ibiro, uca usoma ibiro ufise imbere ya bwenge. Haleluya. Nkunda bankunda. Murabona muri iki gihe cy'iherezo turafise ibintu dukunda. Nanje ndafise ibyo nkunda. Imana nidufashe cyane. Shengero rya kiro gihe ku mugoroba, igihe cyo ku mugoroba ku kirengazuba, rirafise ibintu ririko rirakunda. Rirafise ibintu ririko rirarondera. Hari ibintu shengero riko rirahahamira. Hari ibintu rikuriruka inyuma. Hari ibintu bigutwaye umutima n'ubwenge n'impwemu. Ariko bwenge aravuze ati nkunda bankunda. Banza ugarukire ngaho gatoyi. Yesu nadufashe cyane. Nkunda bankunda
abandondera ubudahumeka bazogira gute? Ijambo ry'Imana riratubwira ati itunga n'icubahiro biri iwanje. Bwenge ariko aravuga. Ndumva arakagohe, ndumva ari inama nziza y'Imana. Itunga n'icubahiro biri hehe? Biri kwa Bwenge, Bwenge w'Imana. Itunga n'icubahiro biri iwanje. Bwenge niko avuze. N'ubutunzi bugize gute? N'ubutunzi buramba bo n'ubugororotsi biri kwa Bwenge. Narivuze nti rero turi ngaha munsi y'izuba turagira ibintu dukunda. Imana nidufashe cyane. Ugwaruka rurafite ibintu rukunda muri iki gihe, abagabo barafite ibintu bakunda muri iki gihe, abamama barafise ibintu bakunda muri iki gihe. None rero Bwenge haravuze ngo suzuma urabe mbega ukunda iki? Ndafise nanje akantu nkunda, ndafise akarati iyo ndakambaye ndanezerwa. Yesu nashimwe, haleluya. Ndafise akarato iyo ndakambaye numva ndakaraba nkagira uko nkakaraba nca numva ndaryohewe, nkumva ko ndagakunze. Nta muntu abura icyo akunda. Yesu natugirire neza. So nahimba ugakunda n'umufasha wawe, umugore agakunda umugabo wiwe, umugabo agakunda umugore wiwe. Yesu nashimwe, haleluya. Nta ubura icyo akunda, naho byoba byakunaniye mu rugo basi wofu mukunda umwana wabyaye. Yesu nashimwe cyane. Urashona impuzu ukayikunda, ukagenda ukaraba imodeli ibereye nziza, ukavuga uti numva nagupfiriye wa modeli we. Yesu nadutabara. Ubu rero hageze amateru makomeye, ngomba ndabumvishe neza. Nta ubura icyo akunda. Ugwaruka murafise ibyo muriko murakunda, kandi iyo umuntu afise icyo akunda niyo ashitse mu nzara abanza akaraba ati mbega nakibitse neza, mbega kirazigamwe neza. Kubera iki? Aragikunda. Ugwaruka gwa kino gihe murabona hariho yaterume muvuga ngo vy'abasheri, abakunzi banyu. Ukaca usanga rero n'umwana ageze mu wa gatandatu ngo najewe ndakeneye sheri, ngo ndakeneye umukunzi. Yesu nadutabara. Nta muntu abura icyo akunda. Uragenda muri salati ndagomba ko muwumuko. Yesu nadutabara. Tindagomba rero mubatangure mugire ngaha munoze hejuru musigaze. Yesu nadutabara. Nta ubura icyo akunda. Uragenda gushonesha muri atelier ukavuga uti genda ndashaka yuko hose haboneka, no ngaha inyuma uruhande runini ruboneke. Yesu nadutabara. Nta ubura icyo akunda. Haleluya. Ariko Bwenge aravuga ati ndakunda bankunda, abandondera ubudahumeka bazombona. Imana nidutabara. Kopinaje yamaze ugwaruka. Mbega mu Kirundi ndabivuge ngo iki? Imana idutabare. Hari abantu bagomba ivyihuse, hari abantu bagomba kwihutisha ibintu. Uyu munsi abantu ugwaruka gwa kino gihe hari ivyifuzo birabarenze mu mutima wawe. Mbega ukunda iki? Mbega ukunda iki? Umutima wawe uri kuratwagwa niki? Bwenge aravuze ati nkunda bankunda. Ivyo vyose uri kurarondera, Bwenge avuze ngo biri iwanje. Yesu nashime cyane. Banza urondera Imana, banza ukunda Imana. Urondera Imana uyigwa inyuma na izokugwako. Yesu nahabwa icubahiro. Bwenge mpwemu w'Imana arabwiye shengero ryo mu Kinama muri iki gitondo ati nkunda bankunda. Raba ivyo ukunda. Nta bahungu bagutwaye umutima yawe wa mwigeme. Mbega urugeze uriko hagarara ku munzane w'Imana. Haraho umuntu akunda ikintu kikamutwara ubwenge n'impwemu, ugasanga amaguru n'amaboko n'umutwe n'ubwenge n'amaso byose biri hariya. Bwenge ukamwibagira. Imana nitugirire neza idutabara. Bwenge akabura ikibanza muri wewe. Ahandi Yesu abigishwa
shengera umugabo umwe arasokoroka ngo ndagukurikira aho uja hose mwana. Haramubwira ateka, haramwihweza mu mutima toya. Imbwebwe ziri n'imyobo, inyoni zifise ivyari, ariko ndabuza aho ndambika umusaya mu mutima wawe. Imana nitugirire neza. Ariko Bwenge aravuze ngo nkunda bankunda, itunga n'icubahiro biri iwanje. Mbega uri kurarondera itunga gute? Mbega uri mu biki? Raba kutari muri fraude, raba kutari mu busuma, raba kutari kurarenganya, raba kutari kurakora ibinyuranye n'ivy'Imana igomba. Ugahuba umutima wawe, ugahubira mu binyuranye n'ivy'Imana ishaka. Garuka nkundira iyo Mana, ya Mana itabara, ya Mana igira neza. Mbega umuntu yokunda Imana gute? Byose bibera mu mutima w'umuntu, byose bibera muri kamere zacu. Turabe Zaburi ya 42. Zaburi ya 42. Dusomeho ijambo ry'Imana. Zaburi 42, dusome duhereye ku murongo wa mbere. Turasomaho ijambo ry'Imana. Urupapuro 641. Nk'uko impongo ihuzagizwa yifuza imigezi, ni ku mutima wanje uhuzagiza ukwifuza Mana. Umutima wanje ugirira Imana inyota, Imana nzima. Nzoza ryari ngo nseruke mu nyonga z'Imana. Iyi Zaburi ya 42 turasomyeho ijambo ry'Imana. Nagerageje kwiyumvira none mbega umuntu yokunda Imana gute? Ijambo ry'Imana rimpinyisho. Nk'uko impongo ihuzagizwa yifuza imigezi, ni ku mutima wanje uhuzagizwa kwifuza Mana. Yesu nashimwe cyane. Nk'uko impongo ihuzagizwa yifuza imigezi, ni ku mutima wanje uhuzagizwa kwifuza Mana. Umutima wanje ugirira Imana inyota, Imana nzima. Yesu nahabwa icubahiro. Imana nzima. Hari umutima wawe ugirira inyota ibindi. Umutima wawe ukagirira inyota ubushakanyi. Umutima wawe ukagirira inyota ubusambanyi. Umutima wawe ukagirira inyota akaboregwe. Utanyoye icupa ukumva atakigenda. Ariko Dawidi muri aba baririmbyi bene Kora, jambo ry'Imana ritubera ngo ni Zaburi yo kwigisha. Umutima wanje ugirira Imana inyota. Awe ugirira inyota iki? Suzuma urabe. Aka gakoko kitwa impongo, iyo kanyote ugiye kukihweza muri televiziyo muranda kabona karahuzagizwa cyane ngaha anye mu mabondo. Ukabona ukuntu gahuzagizwa. Yesu nadufashe cyane. Ukabona utagakoko karanyotewe. Iyo kabonye amazi rero karayagotomera. Mbega umutima wawe ufitiye inyota iki? Umutima wawe ugirira inyota iki? Nahaweho kwisuzuma. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo nk'uko impongo ihuzagizwa yifuza imigezi, ni ku mutima wanje uhuzagizwa ukwifuza Mana. Umutima wanje ugirira Imana inyota. Mbega umutima wawe uri kuragirira inyota iki? Inyota iri mu mutima wawe kujana hehe? Iyo nyota iri mu vyiyumviro vyawe kujana hehe? Iyo nyota iri mu maso yawe kujana hehe? Yesu nadutabara. Nkunda bankunda, kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Aba baririmbyi bene Kora harageze igihe bagira inyota, bumva baraniha ati nzoza ryari ngo nseruke mu nyonga z'Imana? Nzoza ryari? Mbega wowe umutima wawe hari aho ugirira Imana inyota? Kuza gusenga kuwa Mungu ni vyiza, ariko ntibikwiye kugarukira ngaho. Girira Imana inyota, Imana nzima. Girira Imana inyota, girira Imana inyota. Va mu vyaha, va mu vyaha, va mu busambanyi, va mu bushakanyi, va mu bikorwa bibi, ibikorwa by'umwijima. Garuka, girira Imana inyota. Yesu nadutabara. Girira Imana inyota.
umutima wawe uhuzagizwe urondera Imana, umutima wawe uhuzagizwe urondera Imana nzima, uve muri biriya bibi, biriya vyaha bibi. Ijambo ry'Imana riraguhanuye, nahaweho kwisuzuma, nzoza ryari ngo seruke mu nyonga z'Imana. Umurongo wa 4 haratubwira, ibi ndavyibuka umutima ukantunturira mu nda, ingene najana n'ishengero mbajana mu ngoro y'Imana, tugenda n'ijwi ry'akanyamuneza nishimwe, turi ikoraniro rigize umunsi mukuru. Yesu natugirire neza. Uyu murongo w'ijambo ry'Imana urerekana ababiririmbyi bene Kora, hari harageze igihe vyari bimeze neza, hari harabayeho igihe bari barabaye abakunzi b'Imana, hari harabayeho igihe bagirira Imana inyota. Ivyo bihe baravyibuka, baravuga bati ibi ndavyibuka umutima ukantunturira mu nda. Umuntu ava aho yigeze kuba ari, umuntu arava mu bikorwa yari yarabibayemwo, umuntu arava mu gusenga yari yarabibayemwo, umuntu arava mu gukorera Imana yari yarabibayemwo, akabigiriramwo umugisha. Imana nidutabare. Hari ahantu umuntu ava akava mu kibanza Imana yari yaramushizemwo, Satani akamujana akayombekere akabivamwo. Uyu munsi abantu benshi barakubwira ngo jewe ngo kera ngo twe twarasenga, Imana nidutabara, ngo twarakorera Imana, Imana ikavuga. Aho hari kera. Mbega uyu munsi ho bimeze gute? Uyu munsi urukundo rwawe n'Imana rumeze gute? Suzuma wirabe. Ariko ijambo ry'Imana ryongeye kukwibutsa, nkunda bankunda, abandondera ubudahumeka bazombona. Yesu nahabwa icubahiro. Zangabira Imana yari yaragushizemwo, mbega ziriko ziraka. Hagarara ku munzane w'Imana, urabe ibirufise ukuntu bingana. Bene Kora baricuza, barifata mu mitwe, baravuga ati ibi ndavyibuka umutima ukantunturira mu nda. Kera sinashobora kuja muri karesi, kera sinashobora gusomana, kera amatirirage sinubahuka. Ibi ndavyibuka, ndewe jewe ndagowe. Hari igihe wibuka ukifata mu mutwe. Kera vyari bimeze neza, umugabo n'umugore mu nzu yari amahoro, byari bimeze neza. Hari ibintu wibuka, intango yari nziza. Mbega uyu munsi bimeze gute? Yesu nadufashe cyane. Bene Kora baravuga ati ibi ndavyibuka umutima ukantunturira mu nda. Kera nari mbanye neza n'umugabo, inama nzi yari mu rugo rwanje yari nziza. Mbega uyu munsi ho bimeze gute? Haleluya, haleluya. Mbega uyu munsi ikintu gikiza umuntu ni inama yo mu mutima wawe. Hari ibintu wibuka ukagira umubabaro, ukumva utunuye. Muri korale wararirimba, mugabo waradeburuye urabivamwo, amarepetisiyo uravamwo. Iyo muhagurutse muririmba tukabona benshi basigaye bicaye, turababara. Bene Kora nabo baragera muri ivyo bihe, bagomba kwirata ivyakahise. Oya, heri mwisho, heri mwisho. Hako Imana yo kubanza yo guheruka. Yesu nashime cyane. Iherezo ni ryiza, muntu yiteye iherezo ryiwe. Ibi ndavyibuka. Mbega we uriko wibuka iki? Yewe wa mukenyezi, mbega uriko uribuka iki? Yewe wa mupapa, we uriko wibuka iki? Yewe wa musore we, uriko wibuka iki? Yewe wa mwigemewe, mbega uriko wibuka iki? Umutima wanje ugirira Imana inyota, Imana nzima. Mu mutima wawe hari imihigo, imihigo mibi, imihigo mibi. Umutima wawe ugirira Imana, ugirira inyota ivyaha. Umutima wawe ugirira Imana inyota ikibi.
umutima wawe ukagirira inyota ikibi, ukumva umutima wawe utaronka amahoro udakoze ikibi. Ariko Bwenge yatubariye, yemwe banyakinama, shengero ry'Imana, mbega bimeze gute ngo ingene najana n'ishengero ry'Imana, mbajana mu ngoro y'Imana, mbajana mu ngoro y'Imana. Turi ikoraniro rigize umunsi mukuru. Haleluya. Wewe uriko wibuka iki? Uriko wibuka iki muri iki gitondo? Bwenge ko yavuze, nkunda bankunda, abandondera ubudahumeka bazombona. Hari ibintu urondera, hari itungo urondera, hari kazoza keza uri kurarondera, ariko raba ntibigutware. Raba ntutwagwa kayombekere, raba ntuve kuri uwo mwami. Raba Bwenge, umushire mu mutima wawe, umwakire. Yesu nadutabara. Tugenda n'ijwi ry'akanyamuneza n'ishimwe, turi ikoraniro rigize umunsi mukuru. Baricuza ati, mutima wanje niki gitumye wicurikira? Uyu munsi abantu barakora ibyaha no kubabara ntibababare. Muri korale bikakugora, bakubwira ati bangira, reka ahubwo ati ngo Mana nidutabara. Ntibishoboka. Mwishengero baguhanura, reka ibyo ntibibaho. Ariko umunsi uraje waka nk'itanure. Mana nidutabare cyane. Mbega ni uzohungira he? Mbega uzohungira he? Naha rero kugira ngo umenye urukundo ukunda Imana n'iri jambo ry'Imana, abaririmbyi bene kora baravuga ngo nk'uko impongo ihuzagizwa irondera imigezi, ni ku mutima wanje uhuzagizwa kurondera Imana. Haleluya. Nakoreye Imana sindonka amahoro. Pawulo aravuga ngo ntavuze ubutumwa noba ngowe nohwera. Mbega wewe bimeze gute? Umutima wawe uri kurahuzagizwa urondera ibiki? Ni inama mbi gusa, ni ibyaha gusa, ni imigabo mibi gusa. Ariko aba baririmbyi baravuga ngo umutima wanje ugirira Imana inyota, dutarikira ibiganza Imana. Haleluya. Haleluya. Umutima wanje ugirira Imana inyota. Oyaye ntabwo ari ubusambanyi, ntabwo ari ubushakanyi, ntabwo ari amamodere satanike. Oyaye umutima wanje ugirira Imana inyota. Yesu nahabwa icyubahiro. Tugomba turaba abantu babiri bagiriye Imana inyota. Hama nawe wisuzume urabe, mbega bimeze gute? Uraca wumva umutima wawe, mbega umutima wawe uhuzagizwa urondera iki? Uhuzagizwa urondera iki? None ntiwiyizi? Isuzume umutima wawe uri kurahuzagizwa urondera iki? Ko kera umutima wawe wahuzagizwa urondera amasengesho, urondera ibikorwa by'Imana, ukorera Imana mu mashikanwa, ibigira 10, kuraba abagwaye, ibikorwa by'urukundo. Mbega umutima wawe uyu munsi uri kuhuzagizwa urondera iki? Ni ngere ku yindi, ni iryinyo ku rindi, ni umusaya ku wundi. Yesu nadutabara. Turabe ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 7. Ndasomaho ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice cya 7. Dusome duhereye kuri 36. Umugore w'umunyabyaha asiga Yesu ku birenge. Asiga Yesu ku birenge. Yamusiga amavuta. 36. Maze umwe mu bafarisayo aramuhamagara ngo amuzimane. Yinjira mu nzu y'uwo mufarisayo, aricara ngo arye. Umugore wo muri ico gisagara yari umunyabyaha. Amenye yuko arira mu nzu y'uwo mufarisayo, araza azana ikebano ry'amavuta atamirana, ahagarara inyuma yiwe hafi y'ibirenge vyiwe, arira. Atangura kumutonyangiriza amosozi ku birenge, abihanaguza umushatsi wiwe, arabisomagura, abisiga ya mavuta. Wa mufarisayo
yamuhamagaye abibonye aribwira ati uyu muntu iyo abavugishwa n'Imana yari kumenya uyu mugore amukoze ko ukwari kandi ukwasa ko ari umunyabyaha. Dusimbe gatoyi 43. Simoni aramwishura ati ngira ngo nuwo yahebeye myinshi, nawe aramubwira tuvuze ukuri. 44 ahindukiriye wa mugore abwira Simoni, aturabona uyu mugore, ninjiye mu nzu yawe ntiwampa amazi yo koga ibirenge, ariko uyu antonyangirije amosozi ku birenge, abihanaguza umushatsi wiwe. Ntiwansomye, ariko uyu uhereye aho ninjiriye ntiyasizeho kunsomagura ibirenge. Ntiwansutse amavuta ku mutwe, ariko uyu ansize amavuta atamirana ku birenge. Iki nico gitumye nkubwira yuko hariwe bya byaha byiwe byinshi, kuko yagize urukundo rwinshi. Yesu nashimwe cyane. Ngaha turabona ijambo ry'Imana ritubwira iby'umugore yasize Kristo Yesu amavuta atamirana ku birenge, amavuta mota neza ayamusiga ku birenge. Yesu rero igihe kimwe yinjira mu nzu aratumigwa mu nzu y'umufarisayo. Umufarisayo aramutumira. Haleluya. Aramutumira ati ngwino ndakuza Imana amahera ndayafise. Mugabo uwo mufarisayo ivyo yakoze ibintu byo mu mubiri, ntiyarazi Yesu wari we n'icamuzanye icarico. Hanyuma rero Yesu yinjiye mu nzu yiwe ngo arye, nkuko nawe uyu munsi aha Yesu ariko aradodora ku rugi rw'inzu yawe, niwo mubiri wawe, niwo mutima wawe. Yesu nashimwe. Arinjira ngo arye, haza umugore avuye muri ico gisagara. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yari umunyabyaha. Imana nidutabara. Yari umunyabyaha, bari bamuzi ko ari umunyabyaha, akora ibyaha, kasisa, umuntu byananiranye. Mugabo uyo mugore agira amahigwe, aramenya Yesu n'icamuzanye icarico, maze ngo acamusanga muri iyo nzu. Umufarisayo yari karazimana iby'umubiri, yari karatanga iby'umubiri, iby'umutima ntavyo yarababaye. Abantu bakinogiye mu ishengero babaye iby'umubiri, bararyoherwa bicaye mu rusengero, mugabo iby'umutima ntibabe babaye, ntibitaye iby'imitima yabo, ntibitaye iby'iherezo ryabo. Imana idutabara. Abafarisayo bo mu ishengero ntibazi kwitaho ibyo imitima yabo, nukwicara mu ngoro y'Imana, uko yaje niko asohoka. Uyo mugore ati nakubonye, nakumvise, inkuru zawe narazumvise, kuri umugira neza, kuri umunyembabazi, kuharira ibyaha byinshi. Yesu nashimwe cyane. Hatora iby'igiciro umutima wiwe, umutima ufise agaciro kurusha isi yose. Aragenda aturuka inyuma yaho Yesu yicaye ariko ararya. Wa mugore arunama, aririra ku birenge vyiwe, arasuka amosozi. Ewe jewe ndagowe, erega jewe ndi umusambanyi, erega jewe ndi imboregwa, erega jewe ndatukana, erega jewe ndagwana, ndamanya amafise ubwibone, yewe jewe ndagowe. Akorora amosozi. Yari yamenye Yesu wari we. Nkunda bankunda, abandondera ubudahumeka bazogira gute? Bazombona. Nta cyaha kidaharigwa, ivyananiranye, ivyapfuye Yesu arabizura. Uyu munsi Yesu ariteguye kugirira neza. Wa mufarisayo w'indyarya, abantu bo mwishengero. Hajya rero mwishengero tuheruka kwiga ijambo ry'abantu babi. Imana nidufasha cyane. Abantu babi, wa mufarisayo n'uburyarya. Ngo uyu mugabo uyu yaza kuba ari uvugishwa n'Imana, yari kumenya uyu mugore ko ari umuntu w'umunyabyaha, ko ari umuntu atubaha Imana. Yesu aramuraba, aramubwira ati Simoni, ngomba nakubwira ikintu. Yibaza ko Simoni asubijwe ijambo.
kwicubahiro kigarutsiwe. None we watumiye umuntu hagacaza umuntu w'umunyamahanga akaba ari wakwikumbagaza imbere, wumva uba yarose iteka barinde. Simoni yari yababaye, yari afise ishari, yari afise inzigo. No mu ishengero rya kino gihe aba bafarisayo babayo. Yesu acaramuhindukirira arambwira ati Simoni, ati basi nako ukampamagara izina. Yesu nadutabara, ndafise ijambo ngomba kukubwira. Yewe Simoni waje ngaha mu ishengero uyu munsi, ndafise ijambo ngomba kukubwira. Simoni ati mbarira mwami. Ukampamagara izina nanje bikagaragara kunzi. Imana nidutabara. Atumviriza rero, jewe ninjiye mu nzu yawe, ntiwampaye amazi y'ukoga ibirenge. Yesu nadutabara. Ninjiye mu nzu yawe, ntiwampa amazi y'ukoga ibirenge. Ninjiye mu nzu yawe, ntiwansomye. Ariko uyu mugore yantangaye amasozi yiwe, yasutse ku birenge byanje. Ewe ninjiye ntiwansomye. Nkunda bankunda, abandondera ubudahumeka bazombona. Ntiwansomye, ariko uyu mugore ntiyahengeshanije kunsomagura ibirenge. Ntiwasutse amavuta ku mutwe ngo umenyekanishe ko ndi umwami n'umuherezi. Yesu nashimwe cyane. Uri mu mubiri gusa, uri mu kameremere gusa, nivyo bikuganje. Oya, ariko uyu mugore nico gituma ndakubwiye ko ivyaha vyiwe vyose abihariwe. Yesu nashimwe cyane. Myidodombi iragwira, wa muntu nindaharira ivyaha. Bwira wa mugore itangazo rigira kabiri, tigenda amahoro, kwizera kwawe kuragukijije. Tutarekera ibiganza Imana yo mwishura. Haleluya. Genda amahoro, ukwizera kwawe kuragukijije. Mbega none wewe ko Yesu yinjiye ariko aradodora, mbega uri kurakora iki? Unezerewe no kwicara kuri iyo ntebe? Izi nsengero tuzozisiga ngaha mu isi. Yesu nadutabara. Izi nsengero, intebe nziza, aya matapi bizosigara ngaha mu isi, ishengero rizamutse. Yesu nadutabara. Yesu arakubaza, mbega urankunda? Wa mugore acataha yemye, bya byaha byanje byose fye. Haleluya. Sinzi ukuntu yatambuka, baramukengera mu gisagara, ariko itangazo ry'amahoro rimubwira ngo ibyaha byawe byose urabihariwe, genda amahoro. Yesu nashimwe cyane. Turabo yundi muntu turahanye igice cya 19. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 19. Twasomeye ijambo ry'Imana kandi niho turangiriza. Mbega urankunda? Bwenge yatumiye, Bwenge yahamagaye. Mbega umutima wawe uri kurahuzagizwa urondera iki? Ndabona uyu mugore iyo yarari mu gisagara amaze kumva inkuru nziza, nkuko nawe uri kurumva uyu munsi. Umutima wiwe waragize inyota, ugirira Imana inyota, Imana nzima. Aravuga ati nzoza ryari ngo fukame ku birenge byawe Yesu, untabare unkure kw'iyi mitwaro. Dusome Luka 19, duhere ku murongo wa mbere. Ashika i Yeriko, ariko arahaca, hari umuntu yitwa Zakayo, yari umutoza kori mukuru kandi yari umutunzi. Ageza kuraba Yesu ngo amenye uko asa, bimwankira kubw'ishengero kuko yari mugufi. Arirukanga aja imbere, yurira igiti citwa umusokomora ngo amurabe kuko yagira ace muri iyo nzira. Yesu ahashitse ararangamiza, aramubarira ati Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiye kurari wawe. Yururuka vuba, amwakirana akanyamuneza. Babibonye bose baridodomba bati ko yinjiriye kurarira umuntu w'umunyabyaha. Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu ati raba mugenzi, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuhaboro, kandi umuntu wese nagunze ndabimurihekane. Yesu amuvuga ko ati uyu munsi agakiza gashitse muri iyi nzu, kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icyari cyarazimiye. Yesu nashime cyane. Turumva inkuru za Zakayo. Hanyuma ya wa mugore, burya rero abagore
abagore muri kamere yabo iyo hari ibibabaje, iyo hari imitwaro muri bo bakorora amosozi. Haleluya. Abagore bararira. Ubonye umugore aje kwihana amosozi agatibagurika, ucumenye utuye umuntu yashitse ku musaraba koko. Yesu nashime cyane. Abagabo nabo muri kamere yabo baranka kagaye. Jambo ry'Imana navuga ngo tube inyankamugayo. Yesu nashime cyane. Tubiki inyankamugayo. Uyu mugabo Zakayo aragira inyota. Umutima wiwe ugirira Imana inyota. Umucura murasira. Zakayo yumva inkuru za Yesu. Hari Yeriko yari kararengana. Zakayo agirira Imana inyota. Imana nzima. Aravuga ati nzoza ryari ngo mbone uwo mugabo. Yumva inzira agomba gucamo. Yesu agomba arengane muri aka kanya. Yesu nashime cyane. Mbega uri kuramurondera gute? Ugomba umusanganire gute? Zakayo ishengero biramwankira kubw'ishengero ntiyashobora kubona Yesu. Jewe nibuka igihe nihana kugira ngere ku rugezo rwo guhaguruka aho nicaye ngo ngende gufukama. Nagwanye intambara nyinshi cyane. Yesu nadutabara. Aho nicaye ku ntebe naragira ukunye ngo nkaza numva umengo n'ibintu bishubije hasi ngo yabaragutwenga. Ngo yabaragutwenga. Mbega bakuzi nibakubona uhagurutse ugenda gufukama bigenda gute? Nkaca nsubira nkicara. Ituri gira kabiri. Politike ya Satani iraza. Naho uhagurutse agenda hari imbere mu bwa mbere baca bakubona. Tibasizohora uhaguruka ugenda mu nyuma. Abandi nabo bakavumbuka biruka ku bakozi b'Imana. Nanjye nkaca ndindira hamwe bamaze kuzura, nkaca ngenda ndabundabunda ngo ndiko ndicisha bugufi, kumbe nashatse gufukama hariya. Yesu nadutabara. Zakayo hari ibintu byamubuza kuraba Yesu. Hari ibintu byamubuza amaso y'ishengero, uburebure bw'ishengero. Zakayo biramwankira. Uyu munsi ntibikwankire mu izina rya Yesu kuza kuvugana n'abakozi b'Imana. Hanyuma inama y'Imana imuzamwa ati rukanga wurira igiti. Umutima ugirira Imana inyota. Aragenda yurira igiti. Yesu nawe ati nakubonye kera. Haleluya. Tinakubonye kera, reka gutama. Inzara n'inyota uvize byo kundondera ndabibona. Zakayo yurira igiti. Yesu ashitse ararangamiza ati Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiye kurari wawe. Yesu nashime cyane. Uyu munsi Yesu arare mu rugo rwawe. Uyu munsi Yesu mutahane. Uyu munsi Yesu mwimike. Zakayo iwanje sinzi umunezero Zakayo yagize. Mugabo rero barashika. Zakayo aramuzimana. Abantu baridodomba ati mbega yemwe yinjiye muri ganzu y'umupagani. Ujya muntu ivyiwe turabizi. Ivyiwe turabizi. Aha nta kintu na kimukora Imana ntikimenye. Yesu nadufashe cyane. Nimba atamukozi w'Imana aragushikira ati nyabuneka ikintu aracari karagusenga ariko mpwemu yarabimubwiye. Haleluya. Mbega muravyizera ko Imana itubwira ivyanyu? Imana iratubwira. Zakayo agira ikibazo. Ivyiwe vyari bizwi. Hanyuma rero munzi abantu baramwidodombera. Uru rugabo rutuzu. Uru rugabo gurutoza ko rituzi. Yesu yagiye kurira mu nzi we. Zakayo yanka kagaye. Zakayo yanka umugayo. Zakayo araca arahaguruka. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo Zakayo aca arahaguruka. Aravuga ati mwami. Haleluya. Haleluya. Mbega ugira uvuga iki muri aka kanya? Zakayo aca arahaguruka. Aravuga ijambo rikomeye. Babibonye baridodomba. Bati ko yinjiye kurarira umuntu w'umunyabyaha. Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati raba mugenzi umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuhaboro. Yesu nashimwe. Raba mugenzi umugabane w'itunga ryanje ngomba ndawuhaboro. Erega nta rukundo yagira. Nta rukundo yagira. Ivyiwe ntawe abirya. Yesu nadufasha cyane. Ivyiwe ntawe arya. Aho hanze bavuga ngo ujya ni maboko. Imana nidutabare. Aravuga ati umugabane w'itunga ryanje ngomba ndawuhaboro. Haleluya.
ngomba ndawuha boro. Mpwemu yera aramushira ku munzane, arabona hakehaniwe. Ndakwinginze Imana ikugendere muri aka kanya, ubone icyo ugira ububwire Yesu. Umugabane w'itunga ryanje ngomba ndawuha boro, kandi umuntu wese nagunze ndabimurihe kangahe? Ndabimurihe kangahe shengero? Kane, yaritahuye arimenya. Umutima wiwe wari wagiriye Imana inyota, umutima we warahuzagizwa. Uwo nagunze ndabimurihe kane, umugabane w'itunga ryanje ngomba ndawuha boro. Wewe ugomba utanga iki kuri uyu munsi? Bwenge yavuze ati nkunda bankunda, kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Tunamika amaso.